Bifesi yene president yemeye ko azoza mu bukwe bwiwe. Kandisha. Kuzini wa Bifesi gashireko. Kuzini wa Bifesi. Twarakoye ku rubanza bari hajya. Byari bimeze gute? Bimeze neza. Yakoze ngo mariage y'amateka. Ego vraiment. Okay, uri umukozi. Yakoze dote y'amateka. Mariage ni imbere. Ni dote, okay. Ego. Uri umukuzini wa Bifesi. Umugore wa Bifesi wo cumita gute? Umugore wa Bifesi. Uri umukuzini wa Bifesi. Umugore wa Bifesi nawe cumita gute? Berse. Afise vibe nke wa energy. Sana ndamukunda. Mara bakobwa nkabaje turabakine muri entertainment. Kubera iki muta? Vraiment. Ubundi abakobwa ubona batahivye journaliste benshi. Ubundi baraduca intege. Dufise niyo zigusa abasigaye. Je nagiyeyo bambwira ati asha muhira barigeze no kunya. Mabona abafanira vine baguma babona ba Mimi. Mbwa niko amatwa nsumira sinzi ko ari ibyo. Ngo arabakinya ba film basabana gose. Uri muri film ngira. Oya navyo nzi kabisa. Oya gusa babona naba divorce benshi. Mimi numu divorce, Fanira Vine numu divorce. Noraske yego yaragize divorce na nani. Yari umu divorce kare je nshinjira yari umu divorce. Umva bakabona ba Dodo Fashion abantu benshi. Rero bagacambye ati raba. Babugiye gukurikira. Uracara umwana kintu cyose weretse umuntu nicakorerako. Donc je sinovuga ngo narizigamye nagize iki ntabyo muzi. Nabyo ndababwiye ntimuzi ko nabahaye ntimuzi ko nabimye nabyo muzi. Ariko iki ibanga no babwira uko witwaye niko bagufata kabisa. Nyimba bakuzi nk'umwana ugumuzunguruka barakuzungurukisha. Sha hari abatipe bazi kugukamera. Uyu munsi ndarose umuceri cyangwa umukunzi. Tumaranye 3 semaines agiye ngo ni ex wawe. Agiye kubwira urashobora kwitwara nuko muba nkaho tubandika jamaya. Guys, bana yanyu ndumiwe. Wewe nimba uko umu ex ari windwi imwe, wone horonka ubandika. Oya, vraiment. Ni benshi rero bindwi. Je naratinya abahungu reka ndabubwira. Hari mu kangahe byo bimeze gute? Hari 4e. Rero hari 4e. Yewe mutipe kandi ndamuhikigani. Ndamurungiki nzomurungikira ringi. Pare hama ejo araguheba. Ejo agenda kuyunda akabimukorera. Ejo haguheba rero iyo ngeso uyihisemo. Fa wicuza bro. Mukiriko murabikora muraryoherwa. Ego. Muga after uwo nyaraguhevye. None Becky je byo nuko ntabikora biraryoshe kwe. Ntabyo nzi. Oye abo bandigira babikubwiye babwiye ko babikora. Aba mama cyangwa uzotume baryo abantu babikoze batubwiye. Bazoma umuco. Oya. Becky. Uburi umugenzi kameme. Ukunda kategoriza abahungu bameze gute? Ndakwiyamye. Twumva ko naje mfise amahirwe cyane mbere naje ko ndi. Amusi nabivuze mbe yari yaga nawe. Iyo uraza abantu banyandikiye umeze nkuko nyene. Uko nyene tinanje nuko nyene. Rero Becky ni kuko Imana hari umuntu munafite ni agashusho ba Vestina Dokasi. Bamutwikubwiye. Murafite ni agashusho bana. Benshi vraiment. Je ndamukunda yankubye bari cyo bitwa. Bazabona musavye ngo tubonane bambwira ngo bari kanana. Wari wabisabye ko mubonana. Wahitemo amahita mumeza kuri Step Media igano kizomushikira doshe. Awe. Itu birakomeye cyane. Iraneze. Ndamuba. Irakomeye cyane. Iyi ni mama TV no n'abanyarwanda sigadu ni abanyuma komante. Ndumufana wanyu. Agasore kishima. Kazagiwe n'Imana. Bambara bakanoya. Ndimenyereza. Urashitse kunyereka yuko hari umuntu yamaze gutanga inkwano. Yego. Ukuri sindi ku isoko. Bagirire guca clack it ngombwa ngo ni clack it. Ngo clack. Kare. Bakunzi ba Step Media ni kagasore kishima ndaramukije cyane nongera ndabifuriza aho mahoro n'imigisha mu miryango yanyu kuri microphone murabizi nje nyine kagasore kazagiye Imana kagasore gakora iby'Imana ikunda. So guys no sinatewe iteka natewe bakwe nimwe mu bantu dusangiye umwuga n'umenyesha makuru kuri New Vision ni Becky nimwe mu bige baravuga yuko bafise esprit. So guys genda mushigikire imbere yuko narashika muri byinshi mugabo ku bantu nabanye muri comment mutwe mutwandikira abantu muri mu bihugu bitandukanye Arabi, Oman, Etazini, Australia je narumiwe mva kamera muzeti muri Step Media natwe tuko turakora. So ni ikintu kidushimisha cyane. Rwanda gutayishizemo. No mu Rwanda yego vraiment nawe no mu Rwanda ajya barakurikira. Na kubera mpora mbona n'ama comment wanyu y'abanyarwanda tuziranye ndavuga ati oya nkora mukondisha kwanza nkora mukondisha.
So guys nkuko mubyumva ikiganiro cy'uyu munsi ni vibe after vibe ndi kumwe n'umwigemera nifuje ni brand ambassador je ndamukunda cyane manu uzovuze nawe muguno munsi mara yabikoze murabona ni tutwa rumfante ko cyangwa mu Adventist tugerageje kurakora look yiwe ni sukari y'abafana n'umunyu w'isi ni kide nk'amate murabizi iyo mubonye abantu nkawe kenshi ndabazanye aranabere baduteye iteka cyane mu make bimeze bite neza reka amasoni amasoni majambo iko yavuga arantera amasoni oya en fait bavuga yuko munyemauwa tuyampatiye hakingana ntisizoza ngo warapfuye ngo benga mwana muzenda kuvuga ihari wow koze cyane tuze gukoresha Adventist Pentecost ko turabona ningene bafunze mu mutwe nene ibyo mushaka ariko nuko Imana uraberewe umukorera ku mwanya abana babigeme n'abantu bambiri mupanze gahungu atayikorera ku gasanga yarinze kwisiga ngo biki ngo ko genda gahungu urabona ko ntanisiga iyo poni wawe igara nuko yaje ari kumwe n'imana nkora nkasha uduhere nka tunyegeze bataza kuvyemera ko ufise poni nziza ubwo rero nanje tunyegeze uratwe n'umufana nanje ndabafana cyane je wambere ikiganiro kare naravye mu gatondo kijya cyo hariya muri Mutozi Festival ndagufashije muga nta kibazo murumva yuko asanzwe dukurikirana Becky esprit nk'ibyo ikura he umwana w'umwigeme kuja haje kavuga ati jiwe ndakwiye gukreya chino yiwanje yani nakabanga ko je YouTube ni hiwi numugirire nabiyeka nimwe murogeda twabisi murura ni YouTube yiwe narabihimbye bishana Becky ni guruka Imana igiye tuguruka kuri Step Media ni kera cyane ni kera bro why ni gwe mutari bwambye oye narakubwiye ko ngajino busy nakazi nkotsi nuneranye n'abantu guys narabyifuza Step Media nari ndabakumbuye kuzina wa Bface gashireko kuzina wa Bface twarakoye ku rubanza bari hajya byari bimeze gute bimeze neza yakoze ngo mariage y'amateka ego vraiment okay uri yakoze dote y'amateka mariage ni imbere ni dote okay uri umukuzi wa Bface umugore wa Bface w'ucumita gute umugore wa Bface uri umukuzi wa Bface umugore wa Bface nawe w'ucumita gute berse so guys ndikubera umwe mu bigeme bavuga yuko bakwiye gushigikirwa yarafashe aravuga ati jewe ndakikuza ndaja ku social media bikajya arakinyefera ego niyo mpamvu ko nagiye kuraba niho natangiye amafilme nizo zifite n'ama views menshi niko ndamenyereza ubuya kugira ama interview ariko filme nizo natangiye filme n'imitahe udafite support ibyo ukora imyuga ibiri journalisme na filme n'ibintu ugira gute ubishera gute ibyo ndabikunda oya umwanya ko filme yakinira umwanya wayo nigakinira umwanya wayo filme isaba umwanya journalisme nayo ni ibintu twabamwo n'ubuya nubwo nobandi ko ndoza ibyombo nkabereka ari abana bo mu giti batazi koza ibyombo kabisa tukabifilma bakabibona ariko film isaba umwanya isaba ama place ajya ama location n'ibindi byinshi rero film iragoye pe abantu bakina filme mwubahwe kabisa uko narabara ni ibintu baguma kugira usubire mu nawe mega je navyo noshobora cyenda biba isaba patience ni ngo nawo bishobora mbese nawe ko arakoresha guruza muri film ngo nawo bishobora nawo bishobora nima naragerageza bizi impamvu bishobora kanumba mwana cinda biba kanumba kandora zigiswahili sha mina kazi ni mswalundi Begi tukore kigani mu Kiswahili dada ni aje ni fresh ngo ni fresh nyumvira ringo barago ni sawa ni sawa ni poa unapendeza sana asante sana nawe areke kunwenga acha kunicheka nawe pia unapendeza Beki una mpenzi una wewe ibyo ntibirimo nina mpenzi mimi si niko single au single Beki ni jambo gani unaweza kuambia watu wako wanatufuatilia kwa muda kwenye wapo single kwa muda huu nawaambia nawapenda bahumuriza wetu nihangane mwarabuze reka tuvuge ikirundi sinawe ivyo yavuze nayo nzavuze ngo Yesu wanje nayo geti niriye jambo bwira abantu bari single mwe mwumva ko kumbe ko nabari nabyo numva Yesu wanje uri umukinyi wa filme none Beki bari kibazo nabajije mimi handa mu Igifaransa urakaze n'icyongereza icyongereza sinoshikirwa
Igifaransa au moins. Est-ce que c'est comment? Ça papa. Ça va. Rero Beka ko ikintu cyatumye ndaguhamagara ko kitaragishikako. Kwishinze zuba dutera imbere. Eko shatubwira. Tukivuga. Okay, Beka. Beki. Beka ni mukuru wanje. Ni Beki Beka. Iko yari agakobwa nuvuga yuko mbose imbwa agakobwa n'umukobwa nigeze gukoresha ikiganiro kandi twakunda kwirigana cyane nuvuga Beka. Ndamubona. Uramubona yirabura guca. Afise vibe nkiyo wa energy. Sana ndamukunda. Mara abakobwa nkabaje turabakine muri entertainment. Kubera iki muta? Vraiment. Ubundi abakobwa ubona batahivye journaliste benshi ubundi baraduca intege ubu dufise niyo zigusa abasigaye je nagiyeyo bambwira ati asha muhira barigeze no kunya barambwira ati aha ndaguhinda story acha genda yumbugiye mu bustari genda kwanza iyo nkuru muhira bumvise kuja muri journaliste muhira tauje gute kuko urazi mwana w'umwigeme genda n'ubusambanyi bugutwahi reka kandi babona abari imbere yacu nabirenze jo natangiye muri filme baguma babona abafanira Vine baguma babona ba Mimi Beka niko amatwa nsumira sinzi ko ari ibyo ngo arabakinyi ba filme basabana gose uri muri film ngira oya navyo nzi kabisa oya gusa babona n'aba divorce benshi Mimi n'umudivorce Fanira Vine n'umudivorce noraske yego yaragize divorce na nani yari umudivorce kare je nshinjira yari umudivorce umva bakabona ba Dodo Fashion abantu benshi rero bagacambye ati raba babugiye gukurikira uracara umwana ugiye kumera nk'abajya c'est 19 waraga petite kabisa 19 waraga petite narabikunda ibaze ko kuva ndi mfise nkeka nka 12 je ndafise n'ubikaye y'amafilme naguma nandi kutumwisteke twabangwanditse uravuga ati filme wanditse filme nanditse nhereye ku filme bita umuruho nabatanguye kwititira mbi gose no gushika umuruho abandi batangura kuri mapenzi na safari mu mapenzi na hani muruho nta rukundo narinzi imiriho yo ngaha mwisi aco gine bwa jya couple mu munsi Zozo bitanguye kuva kera ariko Beka twaje mu byo aba ex biwa ntitwobivamo oya nkuru mubaba bine kubera iki abakobwa mugira aba ex benshi paraporo y'abahungu biravana mugabiravana ex ni ex umwita gute aba ex ryari ahubwo ico kintu benshi turakunda kucihenda hari umuntu wimva umenga nakantu kagasihano yihaye ko kwishimira ngo ex abakobwa ubu barabona uyu munsi ndarose umuceri cyangwa umukunzi tumaranye 3 semaines agiye ngo ni ex wawe agiye kubwira urashobora kwitwara ex nuko muba nkaho tubandika jamaya guys bana yanyu ndumiwe we nimba uko umu ex ari windwi imwe we ntoro nkaho bandi oya vraiment ni benshi rero bindwi basi nanyishira mu gitigire basi jewe ndi mvuga ati nawe mu ex wa Beka ige niteko ubunteye ex wabaryari ex kuri jewe mbo sinzi mugabo je mukobwa twakundanye yarampevye kandi nzoma ndabivuga ko yarankenye nari nkenye wari ukenye niba baraba boss watunze umu boss nakundanye n'umukobwa waba afise amahera kandi yarafise nawe nyine amahera kuko arutumye yamfasha tumwe oya ntucishe mwijisho ngurumba ngo abana oya nari ico gihe nta sita natera kedi ico gihe nta sita nari ndenze mugastef meje ndayishimira n'ukuri agasore kishima baragaye mukira guys oya baragiye abakobwa murarura mugasino bimuhora nawe si yararemewe na famille avuga tujya muhungu hari tageta kumbe wari seri na famille bari bakunze nibankunda amfite ntibagukunda hariyo bamwe bankunda abandi ntibankunda kandi nabimenye mu nyuma ariko arabimbye tujya uwo muntu uwo mukobwa ntiyagukunda yarankunda yararemewe na famille oya je nta muntu andemera ndagukunda aho uhitamo umuhungu paraporo ya famille none papa ndamubwira papa we mama naramugutwacaguriye wanya nkira umukunzi ari amahitamo yiwanje amakosa numvise abavyeyi banje bashigikira ivyo je nabahaye kuko niba miji wabo nibazonyubakira ubu turi muri demokrasi Beka je ndakunda umukobwa avuga amajambo nkayo mbamwe nka sinosura kukubaza ngo ndakura uri kuravuga reka kunera amaso oya Beka abakobwa bafite amaso Beki mvuga Beka manene Beka usanga mu ex ko tamudugiriza brand ajo munsi ya sino muvuga ndamudugiriza brand yari Beki areka dufatire kuri ako nyene
nakubajije ko ikabana b'abakobwa mugira aba ex kandi ushobora gusanga muri 19 ans umukobwa afise nk'aba ex yoshika nka 20 mbona wambaje ngo umu ex aba umu ex igihe reka genda cyiko ndacumva iyo umuntu mukundanye mwashobora kumarana n'imyaka 2 musohokana arakuza ushavuye arakuza unezerewe point faible yawe arayizi mbo uwo muncabake mumaze kumenyana musohokanye bisave de gusohokanye mukundana bien nyene ibintu by'abakundana urabizi n'ungore mu bwonko candasavye ndibona nsigura ibyo nsigura navyuzi uyijya nawe rero bigenda gutyo muhura amupanga projet mu mwaka gatatu uyibandanye so kuri je nico kintu ushobora kuvuga ko ari ex kuko na Chefate bakarero warutanze bavuze ati iyo mumaranye indwi niba bikwiye kwitwaye burya je yitwa ex gari iyo tumaranye basi umwaka dufise mu mwaka harimo amezi 12 mwayo mezi 12 ibitabo mwaciye muri byinshi ducana muri byinshi turayaga muravugana antukubumuzi kandi muba mwagiranye ibihe byiza rero Becky wowe ikundanye n'umuhungu wanyu barabimenya iyo ndamwishimiye ntaragira amahirwe iyo ndamwishimira uko ngezeko barabimenya uko representative shiwa ngo harabagira amasoni akavuga ati je kameme je nagira amasoni kera ntaraheze ishure barakundana mwibanga akari ukuntu babraga mu by'amashuri hari akantu nyibukije kira je nkiri umunyeshuri hari utuntu twakunda kwandikiranira udukete wakunze umuntu shinda ukunda nta telefone cyo twakoresha shinda ukunda kuri wajyari niyo kuri ko ratubera je ndwakira je tworaje amashuri muri 1984 yari bwanabe azitangira je nuko ndi muri bwa bwoko bwa mibiri y'abantu badasaza ana je Beka nk'ubo usanga je nka papa usanga twariganye turabajya bari numvise akanyitwa Beka Becky ubu ndagemeye sisi yakubihaka oya reka dukoreshe Becky mbabari siko amakete ugasanga umunyeshuri wamukunze we iyo moment warayicemo ugasanga washimye agahungura mwandike yego ntubeshe bise ndavyuka Yaremeze gute kandi umutife n'ubu turavuga oya ega ni je naratinya abahungu reka ndabubwira hari mu kangahe yaremeze gute hari 4e rero rero hari 4e yewe umutife kandi ndamuha ikiganiro ndamurungika nzomurungikira link nico muri introduction nzogatanguza rero jewe sasa urabona ko ufise udusoni kera hoho jurumva natangiye gutunga telefone niga 4e nyene arabavyeyi bayikugure cyangwa wirose muri bwa buryo oya yarabavyeyi papa yakunda aho kuntu papa yadutelefona muhira kabura numwe je rero nanje sinakunda gusohoka bagaca bambwiye ati ubu yanzoza ndaha telefone Becky papa carakama kare kamatushe ati misi yose ndaguhamagaye papa yakunda uduhamagara nsanga hana ndaguha ibintu taha usa papa wawe mameze nka papa abasuma rero papa wanje je papa gumatani nawe papa watani kareka aba papa batanishe reka tubaravuze ubahwe hewe je rero canguma muhira mama aravuga ngo yaha nukwica abana nusubiye kumuha telefone papa avuga papa umuntu nyene yugurutse aravuga toya uwazoza arikoresha nanje rero naguma ati esha mfise amani papa gura amani ariko Facebook zari zihari cyangwa Facebook zari zihari bakoresha utwamatushe yo warurushi warindushi imwe bakoresha kamatushe kuri Facebook rero connection rero postinga go connection mutaje sinayikoresha je ko yana patience ya connection uramba Facebook yawe ni kuri dufoto twake ndumvisho gihe nayo mu content twa was black and block bawena Beka Simoni Beka nasana Beka kweli ni foto yico gihe kandi nari inzobe kera hewe rero papa rero ndamubwira papa ngurira amayinite arayangurira azibona ndahamagaye mama nisa uri he aho gafone bagwaye kuzura ndeta kuzi iyo ndi sinja kwishura bukeye umumesi yaraho kandi yubahwe nubaguma ncokoza kera wari ufise umutima mwiza uko utayandikira nta macho ndambwira Messi ni sawa
ubu ndafise telefone ushobora kumpa nimero yawe abigisha ubu ucanka ico gihe kiri umunyeshuri ico gihe ni kakatiye mwishuri wari ufite telefone wegere ni jewe vraiment asha nije nayo ndayifise nahone naratinya rero abantu bambaza iyo telefone ni iwawe ya siwanje nkanayinyegeza ndiko ndabibona basi kwera kera abana mwigana ufise agatelefone atako bafise baranagukubita reka ishari bari bafise baranagukubita ugacinyegeza ugacuvuga ati ndayifatiye umuntu yimusubize kuko niryo tegeko ndambwira Messi ni sawa umeze neza impa nimero yawe njyewe ndafise telefone ndaguha nimero yanje wewe wiga mwakanga katiye primaire nari umwana nuko nambarije ko ngaha bakabona ba primaire kwe baragusobekera none musanga bagura bya bijipo bishika ku byagiri no ushaka duza ugira kagire ku mazi cyane no mu kwirukana rayiduza yo abaciye muri bye uko nyine twibereye mbwira rero urukundo byari bimeze gute wakundiye gutera umunyeshure by'amakete nibuka ko banyandikiye ikete aba generatinya abahungu banza umbwire uwo mungu mwari musanzwe muvugana yaragukunda atakina kimwe yakubwiye kwa yari wo muri Kakema Niro muri quartier twigana umwana baby wamvonye nakumva hose utamuvugisha naranatinya gusohoka nambaye nayo ibaze zijya muzo batwanga aca namba duhuze two bijya two kuri sorti nkatwambara kirangide kumupepera nisa kandi yari ingese bakobwa mufise mukaje ko batima bagenda jogura makara kugira ngo wicishe hade babahungu bakunda gutera ama kwibotike bagutse gusa umuntu adatumwa mugakora uza amasa jewe ngenda bakabaza moment wareciyemo una mapenzi dada una felicitation uzo gutwara brema mukobwa mungu azo gutwara zo atwaye umuntu kabisa kubera urafise mapenzi nkono bivuga rero tuba dukina bakobwa nkabame bakobwa ngenda kuresha hewe okay tama barandungikira ko karetse ndagasoma misi acara kamfatana ndagatamira acambwira amajambo yari hanze oya no ubwire ewe na urabizi hari twashaka bonjour muri leta yashitsa kwita sheri canke yanditse ko tije nawe ukunze bimeze kuko ahubwo yambwiye ngo ndagukunda urabona turiya dutoma twake nanje naragasomye gutya oya niwe yari yayikuzanye leta cyangwa yaratumye oya nguma ndungikera urumva wa umwana w'imbere yawe tumerereza bek gushika hashire ego cyane tiko turiga ndagasomye aho byari kumbabariza iyo babiha nkundi mugenzi wako yacanza agasoma nawe nyene akaravyo aho jere nanje natinya abahungu ubwo nyandikiye udukete twarangyohe none umungu ico gihe uravye nyene yarameze ariko umuha amahirwe kuri ya generatinya yari giye utinyuka avuga ati gahungu agasa neza sana kagasore kayizagiwe n'Imana yari mwiza vraiment tubwire rero inkuru muco mwisanga muri mu rukundo gute je mbona yari twakundanye yo canke Messi yaciye atwicarika hamwe nguma bamushiriye hashaka bagacanshira hagatiro y'abahungu babiri mwarira papa bakanyirukana ndeki warishima oya naratinya cyane abahungu umenga nukujyana oya kujya baramenga arandiye n'igikoko Jean narabatinya just basi no mwishoye bari bamenyereye umva nari mfite timidity iteye ubwoba bakanda babose ukamize byacu bigenda sinakamize nagashize mu kanwa ngoma ndagahekenye Messi arambwira ati we wihenda bamese ndavuga Messi tubazi na nyina papa ndagahekenya tuvuga urazi ko gwari gitoro ashaka nawe gusoma gusuma mvuga rero nanje ndatinya mvuga nagama mvuga umuti cyo nuriya unanyandikiye akwandikiye gute nyandikiye kwa nkunda abanyeshuri batemizirati n'aya masuni yawe rero uvuga nyandikiye kwa nkunda ugeze habisha ngo uyankisha rero abahungu ngaho urabona ko baguma baguperetera no mwijuru Nebe ndiko ndabona ariko arakubwira ati ndagukunda bice birangira mwicaranye nka kwimana ari kiragerageza kugira ngo mushikandi urumva n'ubu muracavuga numva ko ari uwo nyene oya siwe yo ndakwiya waramugambanye yaramanitse ibiganza ati je ndahevye arakenya yo muzogaca oya
Sinubwira nabi inzoga kakaze abo kameme inzoga kazi yo nzingiriye nabi okay Becky turi mu gihe abana b'abakobwa kugira umuhungu bamukunda ari ikintu kitabagora kera umukobwa ugira abwira umuhungu ko amukunda byari bigoye tumenyere ko abahungu bakunda kubigira ubwo abakobwa bumenya nibishirira he none tuvuge ko bava kuki murabona yuko ate abahungu ni bake ati nkamfyinye reka mbe nditanga hakiri kare baguma babikubwira je ndabakubwira hariho je bariho blaga fresh oya Beka nzoga cyane nagiye uramukunze so oya naje bariho nukuje ntabeshi harabona maze kundesha oya je ntahura ko ntimuce mubacira imanza kera mwatwagira ko umuhungu arinda kugutereta akanaruha akagira iki umutima mufise n'abakobwa barawufise ariko imico y'ikirundi sikivuga je nibaza ko kurya rero twikukiye muravuga ati demokrasi yabaye muri byose hariho abantu badashobora kubivuga je ndinze ndakubwira ati ndagukunda sindagukunda muri bwa buryo twobana ndagukunda ingene umeze ndakunda ingene usa ndakunda umushatsi wawe ndakunda style yawe ibintu nk'ibyo ndasi no kugira ngo ndagukunda nk'umuntu ari serieux ngo tuzoce tubana tubana peti yangu none wowe umeze uko je nca ndawe no urabicira kwiyumvira ku rugo gwe wati mweje kumenga iyo mome jewe je naba umutipe maze kubwira ko nkunda bariho ni bawe kameme arabuze oya pe urayibira ko bakoresha oya ngo ndamukunda biri serieux uravyigumizamo muga twese turakunda oya ndawukunda nubwo no ndawukunda ahubwo ndawukunda nk'umuntu mbona w'inzuzi ziwanje ubura umugenzi kameme ukunda kategoriza abahungu bameze gute ndakwiyamye twumve ko naje mfise amahirwe eshanu mbere naje ko ndi amusi nabivuze mbe yari yaga nawe iyo uraza abantu banyandikiye umeze nk'uko nyene uko nyene sinanje nuko nyene rero Becky ni kuko Imana hari umuntu munafite niyanga gashusho nkunda umukobwa aririmba wa gospel yo mu Rwanda sinzi ba Vestina Dorcas bamutwikubwiye murafite niyanga gashusho bana benshi vraiment je ndamukunda yankuze wari cyo bitwa namusavye ngo tubonane bambwira ngo bari kanani wari wabisabye ko mubonana oya bizora ko wahitemo mahitamo meza kuri Step Media igano kizomushikira awe itu birakomeye cyane iraneze ndamuba irakomeye cyane iyi niyo TV n'abanyarwanda sigadu niyo nyuma komante ndumufana wanyu agasore kishima kazagiwe n'Imana baze ko mama ko kumubwira ati saba nimero bazi oya rekiyo yaratarishije ibintu nuko nimero mu mbere ana abantu dukora akazi nanje ndashenshira n'imisi yose comment udutima misi yose ega nzava nibaza ko nkunda bya vrewe nzava nibaza ko nkunda ibya vre kandi atari oya dukunda rega byo sino kwitesha Becky impamvu nenda kubajije kujya abakobwa gitumana uvuga yuko biranantangaza ko umukobwa arabyumungu aramukunda ni ikintu mba numva umenga nawe ubwiwe aba yarengewe aba numva umenga ati jewe byanse mugabo nawe uri muri babandi uvuga ati jewe ndavyigumizamo sinshobora kumubwira ko ndamukunda oya siko navutse wavuze ko utaramubwira mugabo oya nawe ndabwira tuvuge ko ataraboneka oya kuvuga ko ndagukunda sindabikubwira ahubwo mbona kuri wa undi w'inzozi zanje sinobikubwira mpamvu nabikubwira akenshi namwe muca mutugari nibyo naracumvise ngo sinzi mugabo Jessica Comedy je ko kagasore karizagiwe n'Imana kagasore kishima kagasore bakora iby'Imana ikunda ngo abahungu ngo iyo umuresheje wacha gufata nabi no umutifu urashaka kumubwira wambaye neza agaca bifata kumukunda uraberewe usa neza abakobwa wewe murabayisiko wondesha umbwira ngo mbere wewe yaje sindi njyajyo nabiwe ndakubwira ati man ibintu wambaye nibijanye hari abantu nabibwiye kuri ntuze gusa si byiza oya bivana nanje barabobi mwana ibyifo apana kuba umu egoiste cyangwa umunafiki vraiment faut que dura jewe je ndabyigumijemwe ndafise ukuntu nigumijemwe ikintu mbona basatarisha bose kwambara agapira gahinduriye nkaca ndeka kubikubwira kandi sindakumaramaza mu bantu mugura mwegereye ati ngo naje baza kumbwira ko nambaye brand ikomeye urarenze
ibaze wambaye agapira gacafuye canke ishati ishafuye sinzi ibibazo ufise sinzi ko wabuze omo sinzi ko wabuze isabune sinzi ku ikintu na kimwe ariko uri umuntu w'umugenzi wanje mani ndafise uburyo ndabikuganirizaho mwumva mbabuze akawe muri umugenzi none je nifitiye 5000 noreka kuyiguha mukuri je nabonye mu bantu bwa mwebwe muca mugira ngo nakagaye ntiyari kubimbwira ibuga wowe wakunze umuhungu nyene mukundana dusoze muri mukunda arakenya dusoze yuko mungu mukundana arakenya wo kuba kuzuramo amafaranga yego ndafise akenye nanje ndamwemera wenda ufata umwanya wo kumwemera wowe ari gukena mwibi bihe hari umuhungu akenye mugafise ivyiyumviro mu mutwe afise umutwe nka je tubandanye okay wewe wambaye brand muri ko ikomeye cyane step yongura kenye urumva akenye nibyo bihe nanje nkaba mfise ico nirengeje nkumva nyene ni wa muntu duhuza nyene ibisazi byanje byose turahuza sinoreka kuyamu nguvu nkizo muzikuranye ni nagukunze manu urukundo ruritangira baje barayamahewe sinihagarare urasa n'umuntu bayagana yarafungura je narafungura zonya mera ntutera imbere amera nta kintu cyakamaro nigeze ndayakuramo mama yawe ni nkuko namwe muyaduha natuteza imbere Becky sorry okay amafaranga menshi maze guhabwa n'umuhungu atakintu cyakamaro yaguze yarangahe byari bimeze gute bamaze guhongwaho guhabwa mera n'umuhungu guhongwa bavyita guhongwa ngo yaguhonze genre ibintu nk'ivyo gasanganye yaragoye nk'utumiliyoni nka 5 mugabo umuhungu twaba dukundana cyangwa yama yagutaye vraiment nusa vraiment nukuri ntacu ndamushinja ura uko vraiment ebana usa ntayo kwiteka dusa neza kubera abahungu oya hari abantu base ahubwo nibagiye kubaza ari abakobwa ngo basa neza kubw'umufuko w'umugabo mugabo usa ku mufuko wa vision wa new vision new vision vraiment tugerageje kurara umufuko ni myiza uri mucanditse ego sawa kuri Becky nawe bimeze gute oya bande ibyo naje nabivuga ariko nakibazo reka amafaranga nayo nzi niyo nivoka nkeka tayo bara okay tibaza nayo baramu yambaye byandike muri commentaire je ndagwa 10,000 basimbo wambe yego sha vugu yambaye ngaha kuri kamera ndagwageje umwanya ngo turarusha n'amadolari basi yavunje je uje ngendana amadolari basi yavunje baragufata kandi bakwiyica Becky umwana wo mwigeme yego uri muri kano kazi ka industry iyo uje muri kano kazi hari abantu babitahura kujya ku mitwe twabivuze uje mu busambanyi iki hari abantu batangiye kubona iterambere ry'umwana wo mwigeme bavyakira gutandukanye uyo n'umusireyi anapana bitwa arafuhe nubona nsa n'umusirere abasirere ari n'abantu raba je hari habaye basiyeka ndaguha karorero ntwari bwaheze no kuvuga nta kibazo je nkunda uko nyene ndabaye na karorero je hari umuntu yambwiye ati Becky bigenda gute ukomeza umwuga wawe ntakubona ngo ari abantu benshi baguma bimbiye kumeze nyene bakunda kumbwira ko nditonda cyane man sinzi mugabo kuri new vision tubona nk'umusazi kuri Safe Media uje nk'umuntu ushaka ko gucisha migi oya nukuri rero barambwiye ati bigenda gute ako kazi kanyu wowe ko mbona umenga guma wikompota nk'ababa panekoti nyene bigenda gute uronka abantu bagutamwe mahera umeze uko ndabwira nkuru ndende narizi ati nimumbwire ari abantu babazi inkuru ziwa utazi ko nk'ivyo Jeff ibintu bizi ahubwo batuzi nabi cyane cyane abakobwa muri entertainment nukuri murahura na challenging nk'izo vraiment danje ni kintu wakira gute ubonye nk'abana ababira n'ababigemeye ku bahungu menga twe nibisanzwe mugabo abakobwa Mistrey uwamera yakura hehe ça veut dire que bumvumenga hari kintu watanze kugira ngo ushobore gushika ku ntsinzi yawe nibabona basi nibaha agaciro n'uburuhe tugira n'izuba tugenda ko basha ntagendanya amahera unyemba ndagucumise 20,000 tehetora wallahi je ndakunda abakobwa bakora nibake reka twikorere biteze ivyo twebwe tubahaye yes kuko baranavuga ati oya sigari umumenyesha makuru ubonye wigire muri mariage wiyambariye neza sigari sinoti ariko Becky no musi ndumvuga yuko je na wewe
wegura nsumba hiti gatoya siko oya nta hiti ndagusumba je ndakuri je ndabona ko insumza uko maze kugira kuri etape kugira niyo guwa ufise itibya urutajiri hewe n'abantu bagufashe ku mugongo cyo bagufashe gute nta numwe hajya n'inguvu ziwawe oya famille ngira bifise imitahe hajya canke famille oya gusa ndashimira famille yanje bwa mbere urumva nawe uri umuvyeyi abantu bose ukaza wumva amatelefone umwana wawe uramuhevye umwana wawe agiye mu ngeso mbi umwana wawe nta mwaka uzohera atakuzaniye inda y'indaro umwana wawe urumva papa urumva yararemerwa avuga ati ibyo bintu utabihevye nawe ndamubwira ko ndabiheba ndakita ndava ngaha yari imana ikintu basha ari impano yiwawe nubwo abantu bovuga bamwe bavuga nibubona bashira amarinki kuri status kandi rezo socio kwitinya si byiza cyane wati ntutinye hari abakobwa bicaye ngaha hari abakobwa bicaye ngaho hanze bahejeje ishuri mubwiye ati ingo wige kuvuga wige kubana n'abantu umuntu wo muri umuntu ari kuri social media azi kubana n'abantu azi kuvuga ibintu bijanye nubwo samutaye imitwirekura turirekura bagaca batwica kabisa tuvuge baca baducira imanza tuzokora iki niyo ngora ikintu cyukora baratinya ibigushimisha ibashimisha bakabyikoresha amakuru jewe sinojayo nkaho ndazi bibayemo ndazi hariyo bamwe mu gushobora inama kagati jewe kameme ibintu bisanzwe ariko tukiraho nyene abana b'abakobwa ndakunda kura biganiro bya Ozi ari kiganiro yigeze gukora avuga ari abantu ngo urumva ngo umusavye iganiro nk'umustar abastar bameze uko ngo ucu usaba ngo ubanze kuza kundamutsa sinzi muramutsa sinzi ko mwe muca mu bitahura hari kumuramutsa hari giye bashaka kugira ngo usanga kuri muri gate abastar benshi baba muri gate ugasanga uvuga ati jewe fuka musanga muri gate nawe muri gate ubitsiko hari mvuge umwana w'umukobwa agiye kura umwana w'umuhungu ubwo bukiye kugira iki wumva ko bagiye gusekura niko numva twicishe mu mvugo mbabarira amatwi turago urumva moment nkiye challenge nkizo urahora nazo muri kano kazi biramaze gushika iyo baragusaba nabyo mvutse nabyo mvutse tubwire byaba bahungu nyece ndasomera ko bameze nabyo navuze ntabyo uvuze gusa reka ndakubwire aha muri industry twaba turi abantu batandukanye imico yawe sico kimwe n'imico ya y'undi muntu jewe mfise imico yiwanje ushaka ureke kuba umumenyesha amakuru n'abandi baramu araja mu kabara karaba ziriya Slay canke abandi bantu Slay queen ni akazi kanyu mwahisemo n'umunshira imanza urumva rero uba ntibace umugani ngo umunyembwa bumwe akitukisha aritukisha unagitukisha umuryango aritukisha ntashobora gucafuza abajournaliste bose ntashobora gucafuza abastar bose burya nyine afise ziriya ngeso nyene nagumeyo azokwamaya abazobesha abakemera bazogera gusa birambabaza bega ariko siko twaye dukwiye kwitwara mani murandaba ngaha mu Burundi nta muntu ugasanga utangiye agacano kiwawe biravuna ndabizi kuri zero ukagira abasabo nk'abarya 47 novuga ko ntwera kuri zero wera kuri kenze ba famille kuko umuje mu matelefone y'abavyeyi gira subscribe ugira subscribe aho wereye kuri 10 uvuga ati kandi abo sindabemera abo 10 urabagira hari n'umuvyeyi udafata telefone ye nagiye papa ko Stephen ndayikora ko yavuze ngo menite yagiye bana ntakwemerera abazana ari n'igihe umubwira ati kuva ryarije dusangiye natwarayiguranye mutemo link iti ndakujije ibintu rwamunamwe ngira musi barambwira zoki mu kiganiro papa Yimbe ko wigeze kurungirira market ugize telefone ukiri muri primaire. Udushane twisha abavyeyi baba batuza. Abavyeyi gaje baratura bakatwihoreza. Ni baba bavuga ati je papa ndibuka basi nakunda gukina utuntu tw'udufilme muhira n'abantu tuvukana. Rero nkaca mfata batoya bakuru banje. Ube zamu na ube bazinga bategeka je nk'icubahiro bakambwira abaca papa gatanyibutsa byabintu shawe kwe
abantu bose barabashira hasi ugira wakinye bwa bukino bwo muhira bwo mu nzindari mu tugatukana uri mama dema je nari bosi wabo nakunda ko asha n'intebe kayikura ahantu kandi uri muri babandi uvuga ati je mutangize acteur sinemera oya muri filme so oya muri bijya by'abantu ukavuga ati je ntigizwa kuba umugore w'umugabo oya ahubwo je nababwiye ndabakontrola mwese oya je sinaryoherwa no kwemerera ni nkaho twahurira muri ivyo birango twestegezwa kuba umugore ugayana je ntitwakina nacu gere ari uko nashobora no kugusuka ko amazi binise basi nkagira mesha kuva kera umeshante nyene nkaba umumeshante gwangu bekura cyusari ucuyamena ko ntitwaye ko turakina ucuja gushanje mugo yakumenye ko ikiba dossier ndende yamena ko mu boss nyene filme bayi je yo muye n'umuntu bafise byinshi byo kumubaza nitwoheza uri romantique nakuravye ufise ibintu by'amasantima mu rukundo ariko nifuza gukunda kubaza beka iyo ubutugerageje kuraba urafise abantu mukundana kandi inkundo zubura zibona sishaka kubahanura kuko n'abantu uri mweranda seko nikiye kintu iyo umuhungu n'umukobwa bakundanye umukobwa yonyaruka ko je no mu mwanya nshaka kuja kuri kote y'umukobwa ko ni uza kubisigura umukobwa yibona ati umuhungu akaritwara uko nkabona yuko yankunze canke ari we dushobora kubana iyo muri mu rukundo rw'umuhungu ubone ko ari sérieux cyangwa gufitiye projet ngira gufata ibinashobora gukora sinzi reka ndabe simvuga ibyi wanje kuko hari umukobwa ningize kibaza arambwira isha araganga twakundanye tumaranye ukwezi kumwe kacakambwira ngo tujyaba narakaravye ntituramenyana ntituragira iki ucubona ko atari wa projet kamera we nawe uwo bisigura gute oya sindaba kubwanze mvuga kubwanje ahubwo reka ndabarabirire bose hamwe bazumingire ugira basi umuntu wese uzobone ko ari umutipe agutereta uzobone ko ari wa projet je ivyo mbona ivyo no barabira abagenzi umushakashatsi wabironde nini wabinonosoye rega wowe ufise experience muri ivyo bintu kuko shero wenda zimaranye nk'imyaka ine ayiwe kwera ndabateye iteka cyawe ni umwaka nturakwiye oya ni private urumva kuvuga ku social media umenga nta gaciro mubahaye je shero wanje no muvuga oya namuvuzeho ndamufise ariko singomwa nyene ndamude je nangorane je no mwishuri nabo akarani n'ubwongiro wa kabiri numva nijyo niteka wo bunteye peut-être ko nayo kwisoko twibandanyiriza rero umuti Paris sérieux ibyo maze kubona canke ndabarabiriye antuke ngene mumeze mwebwe abahungu umuti Paris sérieux ni wa muntu aguha umwanya ni wa muntu muyaga ni wa muntu akubwira projet zubu nizakazoza abahungu mufise ubwenge mugenda ku bakobwa mwabize abakobwa turirekura cyane abahungu namwe muguma muri close ukuntu ntitubamenyera umukobwa yakunze umuhungu araba open gose kuri we umenga aramisanzura kuko yes kandi abakozura umukobwa we uhaye urukundo ntazorukuba nubwo yo ari umumekani umva ari mekanike gute araba romantique parce que wamweretse urukundo rero ni wa muntu azoku nyene umenga muri ko murafatanya utuntu n'utundi wa muntu mwuzuzanya wa muntu adahari nyene wumvurijene umuntu biragoye ko muhebana je nagomba ndabwiye nk'abatipe bose twakundanye narabona ko atari seri nabonye bari muri babandi bukwezi kumwe ngo tugire bijya oyaha je ndakureka none warankunze anje nkabona ntacubaye twoshobora kuvugana nkakumva basi ingene umeze mfise character ziwanje na bino bihe urumva ko turi mu gihe c'imbeho urumva yuko hari abantu benshi bari mu kandi uragasuka oya kwera rubonze muri bino bihe yebakama we n'umugenzi wanje kamera oya tugeze mu bihe bibi aho urukundo garese periode muri buno bushuhe reka curondera ugukanyisha sinzi mugabo ko abantu bari mu rukundo nka jewe vraiment ndihangana nakonje oya urukundo rwose suko gubatse bivana n'ibyo mwahisemo nimba waravuze ati jewe nka naka ndeke kwihana akarorero kuri jewe mise mwiki
nubwo azompemukira naragihisemo umutima wanje wari wagikunze mubikore hama ejo araguheba ejo agenda kuyundi akabimukorera ejo akaguheba rero iyo ngeso uyihisemo fa wishuza bro mukiriko murabikora muraryoherwa muga after uwo nyaraguhevye nene Becky je byone ko ntabikora biraryoshe kwe ntavyonzi oye abo bandigira babikubwiye babwiye ko babikora ba mama canke uzotume baryo abantu babikoze bazoma umuco oya Becky oya kameme numvise ari wambwiye ngo Imana yabiremye ngo yabiremye ngo bahita kubuki cyangwa ati ceka na kameme mengo bivuga nk'ubizi wowe niko ngenda je ko ndaganiriza dushanje buje ngana je ndakunda kuganiriza abantu ndakunda kuganiriza abantu bamaze kubikora barabimbwira ati ye reka ibyo bintu reka nishoke bambwiye ati wowe ntuzunabikore ko bitera inyatsi oya biriya bintu basha muzora ibintu ukora wiruka ibintu ukora utinya ibintu ukora ukanguka donc no mu mutima wawe urafise ikintu kikwagiriza je niko ndabyumva apari ibyo ego muraryoherwa mburyoherwa kubera yaguhaye mahera kubera yaguhaye gift unibukije mu mesi yegeze gutwigisha tubwira ati umunezero w'iminota 2 Voila. Mane hajya bafise agahinda ko mu mutima handi bavuga ati ni inkuru y'umubabaro. Yatubwiye ati ngo ni minota 2 muri yo mwe ko murabikora mu rumenga ni muhenye muheje cubona mwenga murahenye. Nibyo nibaza. Kandi bibaze ndavyibaza. Kandi uzurabe nk'abatipe babijamo cyane. Akeshi baragira ntuzi wo muryamana kwera wabihisemwo. Ugasanga afite ivy'imikoshiko. Ega naje niko bambwiye. Biragukurikira. Tukabona umuja kudodora mu buzima kwanka ngo je baranya abakobwa ndabonye ndiruka urumva uje baranyanka urumva nawe waravyigeze oya ku bico gihe bambwiye ati ngo bari birimo imikoshi ndakubona ati birimo imikoshi ugasanga uri kugenda usubira inyuma paske wahisemo ingeso mbo ndatera imbere muri step media ntatera imbere cyane uri kurabona kubera ati step media gusa zona subira inyuma ngira nzona nakikotse zoba bakuroze nzona bikotse ko bitera inyatsi nzona bikotse inyuma nzoca pata mikro ubu ati uzo curondera kaka party nyene uga posting je umunsi mwawe nsubira inyuma ati nzona bikotse oya mugabo bashaka kundoka bararura umunsi nzosubira inyuma bazoba banyibye Beka tuvyemeranya ye umunsi nayo twakubonye uri kurasubira inyuma bizoba byabaye cyane je barakunda kundoka oya niba guhora ikigabeko no ko ufite umutima mwiza ibaze mu muri kibazo nta modoka mfise nanzu nubatse mfise ariko wambaye bage vraiment ngira mariage yarabaye bage nukuri nabire ahambe ni dote ni mariage dote barakudose kutantumiye hewe yo bifesi yaragize namurage umuryango wayo mwarateye imbere bamwe bifesi nahise ndakiyambika muri yambitse waramugaye ujya mu ntusha kode ni bakwiye kwambika muzoga kate basiya basinze oya na kastire base na kastire guys ko ndimenyereza kudane hama wambara ukano ya ndimenyereza ushitse kunyereka yuko hari umuntu yamaze gutanga inkwano yego uko sindi ku isoko bagirire guca clackit ngo ni clackit ngo clackit Becky monde tuko turaje muri monde goye cyane abana babigeme murabikora barabikora sinagushira barabikora ku bwinshi iyo tuja baravuga mama ngo ni technology ibintu byose ni technology ebana ni bi automatique kabisa urabona yuko ngo ego ntituje kugura ibintu by'urugo ntavyo turajamo muga nawe biravye iyo turiko turagira avuga ati nzokubaka kwere rugashinga rukaguma kabisa kuko uravye abana babigeme no musi barabikora umenga ebana ni shona just je nkaca nicara nkiyumvira nibaja mu rugo naho oya je mbabazwa niyo mpamvu je nzoshiraho ikiganiro c'abajene like c'impanuro bijya biteye isoni mu ego tegura wa content vuba vraiment nzobishiraho mugabo itege commentaire ari abantu bijya mwitwa ko ari bisutwa nizo mpanuro nzoza naba mama bimenyereye birekura babigisha ubuzima hari ababijamwe ari gutrayinga bagaca bagenda ngo wampane ko ngo yaryamye rimwe ngo acasanga no yashaje yarabizi sha nuzobahemukiye ndamuhoye yo rero hari ababijamo kubera gakuku kubera kutaba fier n'ukuri je ndabizi bro ndabizi hari abantu bigereranya n'abandi ntabaye nanaka nambaye ikirato ajyama yafosa gisohoka sha
kwari urumva kwaja kuri level y'umuntu ukidistenga n'umuntu mutangana ugasanga muri yemeranje muhiri wanyu papa ndo ukabaraza ku fakinga life why ariyo twari kumwe mu kiriyo muri anterema tuvuye guhamba shamuha amazi bashambara nayo nka kwenda twara kubisi ega no gufekinga kwerekana ko umva kandi bamuhaye mu kiriyo agiye agatwe uwo no gufekinga emeri curi beki nk'ubu nashobora kugirane nitaji amazi yarafise nashobora kwerekana imbere ya kamera ayiwe indayo ngabe hasi cyose kwagira promotion oya nana kimwe impamvu rero ndakubajije umuziko natuvomye mu robine nabyo naye mahetse made tuze tuguhamagara yo banzimanye guys bazimana neza unzogaruka mu muvinyo arambeje bega impamvu nenda kubajije uko iki kiganiro kizobarambira cyane borambirwa nazanye umwigeme mwiza nkawe asa nkayo kwiteka iyo umuhungu akubwiye kuri mizora wimva ngo birangyohera we jari wambwiye ngo ndabizi uko hari igihe bari gihe uri umukobwa mwiza bikakunanira je ndakubwiza uje binanira we sister uri mwiza kameme je n'umunezana niye kwihangana be kuri mwiza thank you bagohobereye amahoro duhobereye muri gifete kote amahoro y'Imana amahoro hari waciye ambwira ngo ndabizi ngo arabizi ko ari mwiza ndagomba kandi nta na kimwe ko yarambaga cyambabaza mu bandi ntacyo bitwaye warabizi menga arakwiyemeye ko sana menga araguciye intege nafashe ingufu zanje ndavuga ibyo mvuga mu gacumbwira nkuko yarasarishije basi uca wigiye ati wow je sishobora kuvuga ngo oya kubera iki wari nzi ubibona thank you nubwo no mfise ibihere bingana gute okay impamvu nenda kubajije uko ingenuse muri kano kazi abagusaba sibaki ugwana navyo gute kubera ndazi ari umuntu ashobora kumufatira ku bansaba atabantu ntibagusaba habirenze uwo batagihari ko yabonze abara muri ndetse bazone babidoze reka byabere mibanga reka biguma ari banga urumva twararusha akabanga ukoresha kugira ngo ushobore kwanka yuko ico gikorwa kino korana no kwadukurikirana shaka nabonyere bumve ati agacika akoresha ati beki yabigize uko tenza ndabangira ndabicishije muri ino nzira bigenda gute ubika oya nabirenze ikintu cyose weretse umuntu nicyakorerako donc je sinovuga ngo narizigamye nagize iki ntabyo muzi nabyo ndababwiye ntimuzi ko nabahaye ntimuzi ko nabimye nabyo muzi ariko iki ibanga nobabwira uko witwaye niko bagufata kabisa nyimba bakuzi nk'umwana ugumuzunguruka barakuzungurukisha hari abatipe bazi kugukamera ngo bayita ngo nihorere niyo mpamvu ndababwira kumva umuntu yavuze ngo bekeragara man ndabikunda uragara ndabikunda byatara akumbwira ngo ndiyandarika kuvumbwira ko ngara it's okay it's fine ndamubwira ati sawa kumbe ndagara kumbe oya niyo mpamvu umuntu agusabye umwanya no munsi ngo ku mugoroba tubonane bana nagasuzugura abatipe batugaya bana babigeme murabura n'ingorane nyinshi ndaguha desomene cyangwa ukwezi rindira inzi ko ata bintu bizima gusa ni nk'impanuro ndaguhaye arakana abana b'abakobwa mugira iyo umuntu akubwiye ati sha ndagukunda ngo ngiye kuvyiyumvira arabatagaruka he oya yo umbwiye ndagukunda ntagukunda ndakubwiye ati wapi kwe beka ndagukunda wapi kwe turabajama ndashobora kumubwira urakoze amugaca mbazi urwo rukundo ruri seriye ukaguma unde hanze ndabubwira ne wapi n'ibikunda kabisa ujya guha umwanya ababona ko n'uwo bari kumwe atazomushobora n'uwundi ariko aramubesha niba abantu baprofitana batanyurwa akajambo kamwe kuri abo bantu ntibakomeze inzira bahisemo bantu uzoshaka kwiyica uzomubwire ibibi biri mu kwiyica ntuzumubuze ngo ya niwiyice tuzogukenera n'undi azotegetswa gupfa yarabihisemo mubwire konsekanse z'ibyo bintu hama amenye ko bizokunda ko bibandanya mureke ushake yiyica beki wakoze kubana nawe wakoze nawe yes bakunzi ba Steve Media bakunzi bakagasore kishima gasore kajegewe n'Imana nabazaniye
umudivantiste wacu ndakwiyamye sindi umudivantiste umupantekote kabisa umukobwa afite amasoni y'ikirore cy'u Burundi murabizi duca nk'igihe tumufashe nka nkama afite amasoni najugumiye umuntu afite amasoni aguma ameze gutya baba bagucisha so mbega wakoze kubana natwe duca nk'igihe dusiba guhamagaza kutubwira ati mutugarukanire umuntu uzodukundira ndahaje nibabyemera ndakugaruka ahantu babitubwiye nimwabyemera je nawe tuzi turakorana ikiganiro c'impanuro zo turahana ko ndumvura akazi numwete waguze uzozana n'umumama nzokwereka umumama uzoturazana ariko atari umutima mu bufitisha tuzobujana yo twese dufe sinabivuze sinzi wibuka hewe je ikiganiro ugeze mu kiragitangwa niwe yavuze ati twavuze na bife ne president yemeye ko azoza mu bukwe bwiwe kandi isaha yakwiye isaha wawiti ndagereka tuzoyagukurikira wakoze kubona so guys kuri wowe wihanganye ukaraba ikiganiro wakoze amahitamo meza kubana natwe ikiganiro cy'uno munsi so sisi la première fois uravye ikiganiro making sure ko muri kamera so guys ladies and gentlemen nabazanye Becky umwigemanyi wabwiye nimwasubira kumukunda nimwasubira kumujima tuzomubagarukanira guys ladies and gentlemen havuze amajambo menshi bamuga back na mimi tutafurahi sana